Oh wait, let's go. Oh way, come and see Africa. Oh way, Burundi my home. Oh way, come and see Burundi. Oh way, Burundi my home. Burundi, muziki wa Burundi, cheza muziki wa Burundi. Arira can't keep quiet. I want you to feel the weight of African beauty. Burundi ya mashujaa, Burundi yenye baraka, tunaridhika na maisha yetu. Oh yeah, it is not a lie. Come and see for yourself. Ukija utapenda, utatamani kurudi nyuma. Tucheze mturaye kwetu. Oh way, come and see Burundi. Oh way, Burundi my home. Oh way, come and see Burundi. Burundi my home. Burundi, tucheze muziki wa Burundi. Cheza muziki wa Burundi. Esther Nish. Hey, what's good, family? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Today is Friday. Today ni Friday yo hanging out. Today ni Friday yo kuryoherwa. Today narosiba yo guhura ka boss for real hamwe numwe mu bigeme mu barundikazi bakora umuziki uri on trend, bakora umuziki umeze neza. Hari muri 6e aho yaja muri studio for the first time. Hari muri 2010 yatahukanye le 29 août 2021. Primo Star 15 millions 43 na nyumbani, ibintu bimeze neza sana. Avuza guitar acoustic, avuza na piano, amateka we turayazi karaoke. Genda mwita mamao, ngamwita Mrs. Nunkologe, ngamwita Mrs. Umbango. Cheers, Esther Nish. a.k.a. the vaccine. a.k.a. Yoni ndi a.k.a. utaruzi. Reka tunge kwa. Esther vipi umeze neza? Bitu biko fresh. I'm good. None kumengo ata vibe office no most turi vendredi yo gusohoka. Yari akunkoroga wangu. Vibe yo kuri nibere muri Tanganyika tu. Kabisa. Vibe muri Tanganyika gucininga gucanyo waheruka ryari. Kana niyo naheruka bro. Mugabo nimeze neza. Uri mu creative kabisa ngani mu ni creative. Creativityisme. Musamfo ni vendredi jo tuvuga byose. Creative. Fresh mugabo. Yeah, ndashima cyane. 2021 15 millions warayitahanye, 2021 waraduhaye ibihit song byinshi cyane. Hariyo Come and See yarasohotse, ndakeneye umbwira izindi blessings wahuye nazo muri 2021 tutazi. Bon, none izo mwamenye zose nyene ni nkazo en fait en fait abantu bakanza Come and See. Yeah. Come and See la bon, oya 2020 cyangwa Come and See. 2020 watanguranye na wapi? Watanguranye na ndegabasha na ichirore. Okay. Ichirore irabayeho abaho na Come and See mengaje nyuma ya chirore. Lakini sasa Come and See maze kuza. Ni quoi problème? Batia cyubahiro. Attention. Le 17 avril. Uko chercher kwe. Wa grave. Yeah. Yari sohotse mimi kana naifanisha pete kwe. Kwa mama wa vrai. Kabisa. Haja reka tusubire muri a.k.a. yawe mamao. Mamao kwe ki mamao. Nainzi ko kuita mama lao. En fait mama lao sinari kunze kuko bivanye n'ukuntu nzisiguro ya ijambo lao irengako. Ni ibintu nyene by'ibimana byo muri Egypt. Hariho uzurabe Farao, hariho donc ikintu kigezwe na lao. Ngira umengo urumva bita baba lao banapiga swata. Ça dépend. Ega barabizi ibyo bintu. Yo informatique banayona. Mama wayi mama. Mama cyambere yavuye muri mama wabo. Okay. Hamariza kandi no mu Giswahili mama yao. Mama yao. Bo mama yao ko murabona ko naraba influence cyane na Kid Monkey Dog korana ko anzi ko ni baba yao balabala yao.
So rero kuba mamao sasa ni kilange nyine kiki African language. So rero mamao umva nyine mfise esprit yo kudirija canke kwitwa ko hogira tubyite mu kirundi kiza abanyonse kabisa kandi bariko baraza muzobabona biento abona kutatsi bamuca kuri mamao. So rero mamao ni ikintu nyene bavuga ko nari mfise vision yo kuba mama Africa kabisa. So rero nkumva yuko no depassa ku ntambwe yemi aladageze ko ku ntambwe. Cheers. Oh, ndakunda self confidence ufise vraiment. Rero mu gihe bimaze kugenda gutyo numva yuko sindata espoir ndi ku kivi ndiko ndakora kabisa ibikora inka sindi muri babandi ni hayagize ngire gute cyane ngo no ni ibikorwa tukwenda mbere kazi ndo itanisemea izobona yuko nkwiriye kwitwa mama Africa. Utuntu nkunda tujanye n'indirimbo zawe intro yawe ukuntu itangura usigaye ufise Esther Nish kandi katanga kumva long time pas après je twumva ati mama Esther Nish urazi yuko before watanguye ugira gospel muri eglise kandi turazi yuko no muri eglise wakutana n'agapasiteri akubwira ati hewe none guma ngahanye uririmbe ngahanye ubivuyemo ufashe decision uvuga ati reka ndavyikawushe ninjire muri secular reka skubitoka hemo uracarimo nuna y'abakiriso ya rero bafana ba ukwa kwanya mugana kene mbire communauté muhira eglise pasteur bati ba mu eglise ibintu bibavyakiriye gute? Bon icyambere wana ko umunsi mvuga ko ntanguye ko naratanguye ndakora amakaraoke mu mpisho najinyavya mbisa. So c'était 2000 natanguye 2014 nyine naenda tu pole pole wa mtoto wa muchachi nyine tunyumva nawe mugabo hari ikintu bita iyo ufise spirit bon umutima donc cœur d'esprit sainte umba irakugenderamwo peu importe ibyo ukora byose haba ariho Holy Spirit kugendesha. So rero je ndavuga nti uko biri kose ndiko ndabikora kuko nzi vision mfise muri industry kuko ico gihe twebwe twakoze musique gospel atachi bivuze hano wacu twebwe twari tuzwi n'abantu bo muri circuit nyene y'amachachi ibirenze hano iwacu BJ nawe na BJ wamengo ewana kusema bakuyuwe kusema ta Fortuna njoka muko mu industry nawe Esther Nish ufise inyota yo kumenyekana navuga ati none jewe eske niko afanya nini kwanza Jeje navuga ati icya kabiri urabona twe urabona ko apa kwetu dukorera Imana kabisa kusumba nyene tubyumva nawe wakati sasa ubuzima bugoye man bije ubuzima buragoye ubuzima ni ravi cyangwa cyabise. So rero navuga ati je ngezwa afite nako da traversa mu bihe bigoye famille nyene biri en privé nyene kabisa byabaye obligé yuko nja gukora kugira ngo nganye quelque chose. So rero ntangura karaoke nkuko nikaenda nikafanya après rero hari ndi mwengeze gukora twabanye na MT number 1 2016 kwa Melody sinzi ko muyizi ico gihe rero ewana ikatoka sasa wakati natoka nikasema hapa sasa kuna kujificha hakuna ABCD je tuko nafuatia mabaking abaririmbyi benshi batabizi kabisa mitu naingia tu nkantuze nka J-Fire akihitinze nyene nk'ivyo bihe je ndibuka ko nigeze ufatira abaririmbyi benshi nkantuze mabaking lakini abayuwi producer tena nitatu kama mu studio wa Domix yao na niba na Masterland nande bari bagangana gusengiye ku baking nyene nkace nico makia kimya basijui bagako nitaramu asha. So rero haragerigiye numva ko nyene ntacyo bintwaye mugabo byarantwaye inguvu nyinshi kugira ngo family tahure yumve yuko je ndiko ndakora bifise akamaro ejo hazoza. Mugabo usigara umillionaire ndio ta family proud so proud kuri wewe bimeze gute babe 15 million kwa nyumba urazaza kuri 15 million ndayigarukako hari muri 2018 abaso kigoma cyatari Esther Nish urakora cover back in the days iyo cover ya trendinza ku statue y'abantu benshi na by the way naragupostinza mbwa twe tuzinange afanya ubwo tu mu industry niko mu industry kimya 2018 arasohoka bakubwira ko topeka kitu egari Friday ya enjoy we naye utanisakuzia byote
vibing ngaho. Bambwiye ko Usangira na benshi. naho ndi ntare imbere yawe ndi intama zumva amateka zakakubirira wanje iratuma iwabona ngukoshereje umbabarire cyane kuko isi nawe uri perfect jewe nawe turi abantu. Stop there. Baby, soyez joyeuse. Soyez Joyeux. joyeux. Ni ikintu cyiza cyane wakoze cyarekanye yuko hari one love hagati y'abartiste mu Burundi. Kubona Esther Nish ashobora gukora cover y'indirimbo ya Sadbi. Me appreciate kabisa, byarangyoye cyane. Kasema hii napashwa kusupport hasi hejuru. Turi mu kwezi kwa Saint Valentin. Esther Nish asigaye iminsi 10. Kwa baga Saint Valentin? Esther Nish ukora Valentine. Urafite mu Valentine. Valentine ngiye mu mind yose ayicayo. Nugo munyinjire muri mind. Esther mu Valentine. Dokaza raketse. Nga numuzamubona. Zakwe? Ya nyaragera vraiment ko aja nawe. Aba Valentine yose amaze kucinyuma Esther. Nicaye ikintu umuntu aza gukorera kuri Saint Valentin akavuga ati wow. Ikintu cya mbere jewe byaranze ko surprise mfata. Byaranze neza. So rero ikintu cyashye novuga ngo iki. No je gift yari yose igiye ku mutima ukunda. Naho uryo bishugwe. Naho yoba societe. Naipokea juu ivuye à l'intérieur ya. Bisumbe cyacho cyose rero ko I'm emotional woman. Umva kantu gato gashobora kugira ba. Yeah, of course kuko ndaraba kwanza the way ukampaye. Umva nyene ndagideshera de fool. Oh, Esther Nish akunze amera gute? Yo share kuko tunagize ibisanti mu kwa. Ka share ko. Yata. Esther, jeka ndagwe map ya Saint Valentin mutosohokera ameze nk'ukura aba view yo mu Burundi kunisa neza. Kamensi Burundi. Wano ukuntu atuje sana. Doka tuze fevrier rero na map muzogya. Map jengi urafise map we kandi. Gusa ndiko ndategura ikintu nyene cya locator fevrier. Cya Saint Valentin. Reka tunda bivuge mugabo ntihagire umbaza icarico. Ubwato rakizi uko artiste musigure ko ari kibombo. Nituzogukora locator. Sinikologe wana. Urafise regret zo kuba warabaye mu artiste bivanye n'ibintu maze gucamwo. Est-ce que birashoboka ngira karoro kavuga ati sha mugabo vraiment kuri kintu mu artiste kuri kintu mu musicienne. Bo si regret comme tel sino itangwa ni kuregreta. Ahubwo c'est gênant sometimes. Ko urabona nk'ubu hari nk'ibintu ntashobora gukora ndi ya leze munirekure kumwe nahora nirekura mbere kubera iki akantu koze umuntu artiste akoze ni jugement ho nyene akantu koze ufite aragegiye wicara ukavuga ati why urumva rero umuntu aragerageza kuba wari we nyene wa vrai mugabo ugaca usanga kuko izina afite ntiri mukunda cyangwa ntiri mupermeta kuba yokora ico kintu nk'akarorero nk'ubu unye je hari no mashaka kunyisanga n'igikoti keshani yambara inkana mbere nyene canke ibijivanga ukitenge kunyumba kuzona ifoto ngiyo my friend siroge komtere mugabo mengo nyene uguma wibaza nyene utubazo twinshi why none umva sina nyama na damu sasa hivi niko hewani mbi usanga rero nashaka ko umubona usanga umustar umwanya wose oya ubwo cyari umuntu waje ne turarana maquillage irega ndoza kura muri commentaire ko kese tagize maquillage tagize gute no ndi kuri beach ndi mu mazi naje kwiryohererwa kuko ni Friday ni vendredi kuryoherwa ni hangout ugacuraba rero kuza wisize ibintu byinshi tuba kuniremera bavuga kuniremera siyo nyene bindemera nyene bivuza amahoro binkorogera ubwenge jiwas nawe no kundi ni gukora wakati makeup c'est bon nagenda kivuga abantu bomba makeup ni sawa mugabo si umwanya wose sishobora kurarana ni nka kujya ko mama asohotse agiye mu rubanza agenda yambaye imvutano kabisa tukabona yabaye mwiza nyine nabo mama aryoshe mugabo ugiye kurara ntararana imvutano ntararana hota cyo tubabwira ati merewe neza kuko numva nezerewe I'm feeling so good
My friend Nunkologe. Ni Friday ya kuenjoy mama. Cheers. Esther genda gyowe cyane. Aho tukatwo tugira ka vibe kameze neza. Cyane ngumbe ko dusohoka Esther Nish. Wewe basi tuguma mu telefone, tuguma tuvuga. Ni gutoa out. Umva mindset yemeze gutuko free. Sumchubona none gajeje. Je mu mutwe wanjye. Nukundi gukologa dai. Baro kunyene mbona nyene nebeye mu buzima nyene. Ukinipeleka sasa ngiko ndi emotional mama. Kabisa. 2019 Esther Nish arafashe decision yo kuja muri Kenya guhura na legend umuntu turespectinga cyane. Hariyo ikiganiro cyawe numvise uvuga yuko kidumu kibido ni nka identité y'umuziki w'ikirundi y'umuziki we wacu. Hari yanye wararyohewe uritoa hit mwaragize vibe imeze neza mugabo ndashaka kumenya niza struggles cyangwa ingorane wowe waraciyemo hari yanye misi yuwe fana wako yuwe cyangwa umuntu wese atazi mbwa akavuga ati kano karangoye ka boss. Shamba mvuga gakiga mukama gusa oya uretse gusa ko umunsi wa mbere nkishikayo just kwa najua naenda wapi natoka wapi. Tena rurutse na kamzigo kangu. Nashakoshi. Sasa nchashika ni telefone yanazimya. Yari yakasema siri kuko atana namba. Bisigura ko ntarinzi ni donc ni muhora ngura na ya ndavuga ati mbwa uko biri kose nimero yakidwenda ifise. Abantu bari nawo ndanivuga ati basha nugupfa gutira simu canke mugira gute. Hari n'abatakumviriza kuko nubwo kwashikana hari ensemble y'abantu benshi. Sinari narose kumbwira amasaha ntuze ko nza gushikirako gusa ndase mu grand frère abayo niwe naciye nirukira gutelefona ko nimero ari muzamponyose gatoya ikavuga nchukwa za grand frère nca ndamwikorako aca rero acatanga message hari anye ati yashitse akini vraiment nari namaze kwicara nyine nange twimva itwazo nyine twinshi kwa mfano kama hivi ni mperi ino nyine gusa hivi ni apotea tu Esther Nish atakare tumuhore my friend atari gusa ikindi kintu nagize sisago ko mpere yari nk'umbu tu ko nasize umwana mutonya umwana afise umwaka n'amezi 5 umva je ne ja page video byari biri so hard kumva yuko nyene unamwacha tu ntagicuka kisha unaenda umva naricara nyine nkiyumvira ko namaze yo amezi 6 menga renga iko ndiyumvira ati Yesu kina garuka nyine umwana azompa yambi basi nzogenda donc novuga ko yari stagwe kubita mu mutwe tu mu bwenge muri mind kugira naho kitambwira ati bitubira kukumburana pembeni kwa tufanye kazi kwanza rero gusa ibaze muri festival state nawe shagenda Wewe nawe mukambwe kabisa iyo babyita egana byaye nkiri mu bebe sha bwarugano bwishi so rero kuvuga ko hari anye vraiment nta mu rugo twari tubanye neza madame abana be turikundanira tukiragira session yo kuririmba muri salon kavuga ati maze acha tubimbe muziki reka twarawatse ko afise abana babiri baririmba vraiment biteye ubwoba rero twaricara nyine twabuze turaba tukatora gitari tukatwivugiriza bara mu nzu hari amansima yose umwe agatora gitari ndi piano tukaja tujako Harya kwani maisha ya bien ya muziki kwenda mbere back in the days hariyo interview wakoze hari haraciye imyaka entre 3-4 ans konye iyo interview yarangyoye iyo interview wavuze yuko jewe aba artiste cyangwa umuririmbyikazi wo mu Burundi nkunde nyifato yiwe ninde wavuze ko ari inde wavuze ko ari inde wavuze ko ari Shani Queen nize nyifato wari ugendera ko za Shani Queen Bon, en fait, ce que vous voulez quoi, hariho inyifato na comportement. Nubwo tuvyitiranye mu bitandukanye. So rero mvuze inyifato. Cyangwa imibereho nuko nocita neza. Hariho novuga ko ari akeant ukuntu. Kabisa. Kuko rero novuga ko cyanamumenye nyene nkiri gato. Chugiye nyine naramubona nyine hari umustari watari mugabo nkara the way a.k.a. umuntu kamuganiriza ntusumwana mubi ku mufane wiwe donc sinitayo kumenya ibindi biri nyuma canke ngo mu kibano ngo byifashe gutya no je na visa bivanye nuko ndamubona n'amaso yanje kandi nazo yuko ari cyo duhuzwa n'akazi ibiri vie private life ntabwo biba bindaba so rero narakunze ukuntu yagisha abantu ntabyo kuvuga ngo miye the queen of buja tunakumbana hapa ni kimuziki mama kwenda mbele cha kabiri igituma navuze we
arafise ugutwi k'umuziki. Shani Queen. Arafise ugutwi k'umuziki nuko sinzi ko abibona cyangwa atabiha importance. Mugabo ndabimubonamwo kuko novuga ko ari mu yabonye ikintu ntazi kwikawusha. Anakuchana live. Anakuchana bakwambia ewana we sasa unanifuta yani. Ulisha ni Queen. Je musombe handi botu sinzi ko moyezi twa wanje kuri YouTube twakoranye nyene 2016. Kabisa. Iyo ndirimbo none yamupoza ngati weye we vyongora kukanya kuwera ewana. Urazi umuziki. Ni danger. Je numva ndi proud no kuvyumva tukafanya kazi pale. Uravyumva nico kintu cha kimenivutia kwake kabisa. Hariyo umuntu yigeze kumbwira yuko Kabose wati impamvu mu muziki wacu tubura abakobwa cyangwa abakenyezi benshi bikubera yuko barahura n'ama challenges ugasanga Esther Nish aji wanje ukuje n'umuproducteur uje kudagufashe gusohora indirimbo mbanje kwanza gusaba ibindi bintu nyuma Esther Nish tukiri ibi kwanza mfanku tukora ibi tugira ibi genre ibintu nyene biri bizarre nyene umuntu adashobora kwakira neza izo challenge waraduciye mwoga Esther Nish. Bon zarigeze kuja gusaba umuntu sponsor akakubwira ati mbereza je narabyumva ku bandi vraiment mbeshe ko byambaye ko kweri ico gihe jewe neza nk'imyaka bari kumpendamo nikwa mu spirit life ya danger Yesu araryoshe ari umwana ngida ngo kana kagapane kote rumva byari bigoye ahantu yonca ngo nyene agufatize ngene kumingo Davina bera turadifanya zeze andifanya bubu tusione kubera ko urabona ibintu byama bibaho iyo umuntu azanye nk'akantu nkako mfite je nize kubana n'abantu nibaza yuko iyo haza kuba hari ibintu bya philosophy n'ibyo nari kwiga je so rero ndakwihweza nkamenya target ya kikoze je sindakubera umwana mubi ndakuganza veke yake kwa kuri nyene mugabo nkoreka yuko ico kintu nguma shiraho petit bakora imite nguma shira akabambazi so rero ugasanga ntumvuze nabi ame mutakandi mbona nk'umuntu nyene aragoye simbura no bicara so rero gusa nabyumva ku bandi nkagenzi banje nyene ngewana ngo furayi na furayi bari kabisa imoya mbili ati bari tola sasa kumbe hivyo kabisa jereka ndagwe kwanza congrats ndagwe na cheers ukintu kijanye na Primo Star 15 millions mama ucitanaga tuvuye hari ngoma le 27 août 2021 aho baguha wabaye mu batatu batawukanye Primo Star Esther Nish wari kumwe n'abantu bazi umuziki cyane wari kumwe n'abantu twemera twumva indirimbo zabo tukavibinga tukavuga ati umuntu ararenze urumva bwa muri 3 premiers tuyanza gusikia Esther Nish OLG Beefs on the floor muche mutugiraga performance kameze fresh sana that was so damn rom mugabo ndakeneye mbwire nuwa muririmbyi wabaye déçu kubona avuyemwo ukasema Mujamwa nari nemera baramukuyemo my friend bivugira ngene ya Primo Star Muri Hangout wazi ko nanje nari muri jiri ariko ndarabintu kubera ko baje Ndanda nanje haba bindindira haje imbere ufate nabona December ko navuga ati bari mu kazi kagoye cyane tweho birorosha aho twariko turagira twariko turondera underground byango umva twete bitwora ko harimo batabizi mugabo cyo imagine rero uri ahantu Primo Star Primus yari keneye umustar aba brand ambassador baba star gacuraba rero nyene twahuye turi aba star bizi gacuraba none gabasha ugasanga no muri jiri harimo abafana banaka akini hanashwa ugasanga nk'umujiri umwe n'umufana wa Bifes uri umufana wa Nish uri umufana wa Reggae uri umufana wa Mastalene uri umufana wa Dramati sasa tena vuza ati nko yesu twavuga nakubwira ati sha murakomerewe murafisa kazi so je yaza kuba jewe nakuja nshirika amasi ntigaranani gusa haba hariho kuvuga ko nabaye dessus mugabo ikintu cyose kujya gitegurwa usuraza kunyisha ikibazo cyane arindi ndashakuzana ikintu gitegurwa haba hariho amategeko agenga competition for sure so kuvuga ko abananiwe batari bashoboye ibyo barimo canke batari bafite izina ribakwiriye kabisa ubwo hariho unaza kwangusha ugasanga nk'ubu bavuze ati nko muri contract ati uzotereka micro iyo ne karorero uzotereka microphone hasi hariho trepied inota riravuyeko kutanta ntiwayina itasiwaje gutereka kwa bateri wasika pana toka ta 2 points naenda kwa usanga batanze nk'indi norme
vina hivi mtu mmoja taimba iko na bouger naenda kwa rudia ningine ufite abariho ibintu de condition rero twe turajya kuri ni nka chance niko navuga turi hajya ntitwamenya exact icya kabiri hari abaririmbyi Esther Nish kwandika imvi je ndiko ndaza hari abaririmbyi tunapenda studio lakini live swata sana wala ningawe je vraiment sinabavuga ngo naka ngo bangize desi niko byategetswe kugenda naco muganinde basi muri batatu basi wowe bafite abana baha wari gwande nani muri Prime Star kubgawe unasema vraiment ure vraiment sasa wata sanjo ngashanje Tusikwa mujiya Prime Star umustar tuziranye areke je bino barabara gusa nyene ntibaburaho ko turetse n'ubugenzi ngo ngwiki urabye nka performance uravuga ati umuntu cyane namba nayibeba ko je nko nkakarorero Ana ngo jewe katuye kubesha ndende ndi umufani wa Double J urumva Chira abanyene perform tu sinzi ko bwari uburuye canke utagutana rega competition za tano bato kwa kwanga abo tubako hivi tu kwanga hivi sema sasa Haso gutirigana njo hivyo tena birashika nakundi ndugu yako sashike Esther, ndabona yuko tushapiga story nyingi sana. Ndagiye kwa nchini nganye nawe. Ndibatana next time ndakubwira ati twisokere muri hangout nuzonkologa. Ndagiye wahu. Tugira ikivibe cyago terera. Duhereze mu kivibe kimeze gute? Cyago. Nawe ndaguhayishwa. Nakupashwa. Nunipashwa. Reka tuwe kivibe twohereza muri kimeze bien, kimeze bien. Nunkologa. I'm good. Kuri byose je digado. Tinge tuje mu kirindi mbonyene niya hindi mu baso vibinga mo sana mu makaoke uvuga ati yinge niyo murundi ndayikunda sana. Reka ndayinda ibari offer kuba fan banje kuri Kaboss yatumwe dusohoka ibinivyo. Ibivuye ku mutima. Kari nyinshi nari ndamenya ngo ni yaga bashe. Tuje kuri Double J ufana. Jaza waruni narimje zari zakera. Zakera. Niko nizo twakuze twumviriza umva tategeza kubamo tupige nonkologe tubira abana babo baje kwisanga sinjo tupige nonkologe kwa nikologa sema sisi ngakologa today uko ready niko ready I'm going to find you niko ready let's do this acha tukorogane basi. Today I have a plan, my time on I guess can be my cousin abajanka where are you bibaye ngombwa creating a party better when I saw kuko nubanezerewe I'm feeling so good. My friend don't Nunkologi. My friend don't collect. Oh yeah, don't collect. My friend don't collect. Oh yeah, don't collect. DJ play the music. We are in the mood. Bombastic and good time. It just shaka stress. We start tomorrow. And no my beat the complaint. Better when there's Kuko no vanessa away. I'm feeling so good. My friend don't call again. Don't call again. My friend don't call again. Oh yeah. Don't call again. Good don't call again. Oh yeah. Yes, ni Friday yo kuryoherwa mama. Akagoro kanunkologe poko tukashira muri hangout kama kawa kama dakoni. Hangout ni Friday yo gusohoka ni Friday yo kuryoherwa yari Kaboss for real nandi kumwe na Esther Nish ku kiyaga ciza ca Tanganyika. Wo muntu wese wifuza kuenjoyinga kugira vibe meze neza urahawe ikaze comments Burundi. Yes, of course. Burundi my home. Oh, Burundi.
cheza muziki wa Burundi. Esther Nish, cheers. Yeah. Maybe urafise akantu ushaka gushikiriza abafan bawe abakunzi bawe 2022 twitega iki? Birahari vyinshi cyo ndisho cyo mwaka ntuzohera ntagize agakolabo ka outside. Yeah. So rero ivyo biri mu bigize gahunda n'ibindi vyinshi hama wambwiye ngo ico ntabwo fans. Yeah. Nuko upula mu imipira ya brand ya Esther Nish ku isoko. Yeah. Iri ku isoko bivanye cyo wifuza. Les t-shirts hama n'amashati amashati meza yo kwambara no mu costume arahari. Fete niko nareta bitu. Tubikura here. So sinzi ngira ngo afite wenda kupatia namba yenyuta na utatia mu commentaire nyeko niba takwanda ariko shop iri hafi nyine Rohero iri hafi vraiment ukiona brand ya hivi unajua kama ni mamao cyane tumusupport cyane Esther Nish no mu Barundi kazi mu ba artiste bakora amateka menshi cyane kino kintu jemba wa mbere bakushorera lende ninga tena leta za mingi bwana Johnny we ni family tu Yes, thank you so much Esther Nish. Yeah, thank you too. Thank you. Wewe urabi maze ntone mu yega usitupe mwa iyo achia benye navyo. Ageba ko jire. Tutawala. Peace out. This is Hangout. You already know.